Yes, bakunzi ba Budeye, bakunzi ba Buja Hit, bakunzi ba Silent, bakunzi ba Magic Channel. Turi kumwe rero na bamwe natwe twatumaze iminsi hari higanwa ariko riraba rero harimo bamwe turi kumwe babashije gutsindira tumwe mu dushimwe twateguwe na Brarudi. Mwihigana rya Viva Tangawizi tukumwe n'umwe mu bantu rero batomboye imoto. Ikibazo ca mbere kiragira kiti wiyumva gute kubona wari uri mu bantu bariko barahiganirwa amarushanwa ariko ukabona wisanze mu bantu bashoboye gutombora imoto? Ndi umuntu numva afise umunezero udasanzwe cyane kabisa. Numva nezerewe cyane kubona shoye kuba muri bano bantu akaba ari je shoye gutsindira imoto. Numva nezerewe cyane. Murabona yuko uyu ni wewe yanahisindiye n'ikintu cyambere kizimvye umaze gutsindira ikizimvye kuko abonye abandi miliyoni wowe urenze miliyoni arabaje wowe umaze kona urengeje ikintu cyambere cyari kizimvye ari imoto uyumvise gute? Nimvise nezerewe cyane kuko cyari mu byiyumviro byanje kuko kuvanza navuga ati mbuze 5 miliyoni ndonye moto basi ndashima cyane kuko nari umuntu mu kwiyunguza nakoresha gakinga gatoyi ariko urumva umunsi nka ndose moto binyerekeje ko nzo bafise imodoka izimvye cyane. Yes, mbega byagenze gute n'iryari wakoze ibintu canke wagerageje amahirwe yo kumva ko woja muri ibintu byo guhiganwa hari ryari wari mu biki? Okay, ndibuka ko nari nabonye coupe ya mbere byari bibaye kuri Facebook ndimo ndabikurikirana ndimo ndabiraba ndabona umwana w'umukobwa yashoboye gutsindira imoto ndavuga ati umwana w'umukobwa bya vrai nivyo nshobora kugira amakenga ndavuga ati bya kweri hano nibazoyimuha kweri cha ndabibwira umugenzi wanje ndabwira ati ujya mukobwa ashoboye gutsindira imoto ati nibona ko yari yambaye umupira wa Viva haje baba barimo baragira ama publicité haje bari mu kazi tinoko mvuga ko atari ibyo ndashobora kunywa rero Viva sangamo biharuro ndabisizemo sangana amayinite n'aka kabiri akagira gatatu nako nyenda gasizemo ntibashobora kunyishura ariko nyuma y'iminsi 5 niho nashoboye rero kubona iki message banyandikira ijambo yanditse Glory mejeje kuyisoma ijambo ryanditse Glory mejeje kuyisoma rero niho naca numva umuntu telefonye ku nimero itamenyereye kabisa kuko zari nimero usanga ari 6 gusa barambaza ati wabonye message ndavuga ati ko ndayibonye bacambwira turaroserera amahirwe adasanzwe yo kuzoba mu bazotumigwa ugashobora guhiganwa mu bintu bikurikira ndabaza ati biki atuzoshobora gutsindira miliyoni 5 miliyoni hamwe n'imoto cankwe ikinga ndabyumvise numva ndanezerewe kuko nace ndamubaza ati ivyo bintu birashoboka ati yes birashoboka ati nzobironka tuzobironka ndiyumvira ukumwe nashobora kugura Viva y'amafaranga 1000 amukacuronka nk'umiliyoni cyangwa 5 miliyoni nabaye mu buzima bwo ko biharura sinavyumva cyane naciye ngira rero ikibazo kidasanzwe nashoboye kubyira umuvyeyi wanje ntiyigeze avyemera kuko ndibuka ko twari dufitaniye ikibazo nashoboye kumubwira amahera ashaka kuri 250 kugira ndondere passport hamacha murana wafunga kiwani barayanja rero kurondera passport yo kujana yo gutegekanya uko nyene umuntu w'umuje neshobora kuvuga ati ejo cyangwa ejo ndashobora kuzoja hanze ndakubaze ntaguciriye uva mu ntari yawe na ruguru muri rirare hakujya ku bumengo n'ubumengo warondeye passport ubwira ngo uje kurondera imihiganwa hanze y'Uburundi. Oya mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe nyene nasanzwe mfise akazi gasanzwe mfise umuntu ari hanze yasigizwe ari maison de passage umva ndayikora mu isuku nkaca nguma ngaho nyene rero iyi moto none igiye kumara iki mu buzima bwawe? Iyi moto ndumva igiye kumara ikintu kidasanzwe ku buzima bwacu nubwo mpa 10 miliyoni sinumva ko nayibona. Urayidugashimira Brarudi ndayishimiye cyane ku buryo aho ndi mu bwenge bwanje sindatahura ko ushobora kugura ikintu
c'amahera 1000 hama ugashobora kukironkamo umusaruro cyangwa inyungu ushobora kungana nk'amahera iyi moto ntushobora kuyiha agaciro. Mbega wowe wari umaze wakinye rimwe watomboye rimwe gusa? Bwa mbere nahora ntombora ku vy'amayinite ribaye irya mbere ku buzima bwanje. Okay. Akajambo rero ubwira abakunzi ba Buja Hit iyi inye ngaha handitse gute? Buja Hit TV. Buja Hit uhora yiraba? Yego cyane kuri Facebook. Gira akajambo rero kamwe ubwira abakunzi ba Buja Hit n'abakunzi b'ikinyobwa cya Braludi bibatangabise. Ijambo nobwira Buja Hit novuga yuko ndabashimiye cyane kuba bampaye umwanya nkashobora kuvuga uko ndazi ni benshi bashobora kuba barimo barankurikira hirya no hino. Shoboye kubashimira rero ko bagiye kuzogeza ubutumwa bw'ukuri bw'ibintu bigaragara cyangwa ibintu biboneka atari ukubesha atakinyoma kirimwo. Nongera ashimira rero ku bijanye na brasserie kuba bariyumviriye umugambi nk'uyu cyangwa ineguro nk'iyi. Ndabashimiye cyane ndababwira ngo Imana ibahezagire kandi bagurire imbibe murakoze. Yes, tubwirire abakunzi ba Buja Hit basozera tubwira abakunzi ba Buja Hit bakore subscribe kuri Buja Hit. Nagira mbwire abakunzi ba Buja Hit bibuke gukora subscribe kugira ngo ibintu byose birushirize kugenda neza murakoze. Urakoze cyane. Yego.